akunguko nozana nuko abo dukorana muri CNDH twokwama tubanza kubasengesha no kubasengera kugira ngo bahinduke bakunde ibikorwa bagire amasaha 8 y'akazi 8 heures de service apana 8 heures au service. Gatatu vyotuma bamaze guhinduka ukunda ibikorwa hanyuma akaboko kogabanuka hanyuma ibintu bikagenda neza. Ico maze gukora muri ibi no kivuga nuko Addis Abeba twagize inama yaduhuje na Adam Dieng ashinzwe la prévention des génocides muri Nations Unies. Araza mu mwaka wa 2017 aratwemeza yuko leta y'u Burundi iriko irategura genocide. Ni jewe nahagurutse ndamwamira ndamubarira nti subiza yubikuye izo raporo uronkera i New York nugenda i Bujumbura hanyuma bagutembereza igihugu cyose urabe. Duhuriye i Kampala heze umwaka arandaba ati wenda kuzi ntegombe twarahuriye Addis Abeba acara vyibika ivyo namubariye acara abahijya ntiyasubiye kuzaranyegera. Urumva rero ku defanda agateka kazira muntu nabitanguye kera jewe uvyo gukorera igihugu 2010 narabaye vice president wa CEPI Makamba mu 2015 nabaye president wa CEPI Makamba kandi ntivyari bihe vyoroshe ariko twarogorotse amahoro. Ikindi maze imyaka 28 ndi umwepiskopi wa diocese anglikani naramaze imyaka 5 ndi umwepiskopi mukuru w'ishengero anglikani mu Burundi naramaze imyaka 5 ndi vice president wa conférence des églises de toute l'Afrique. Hanyuma ubu ndi ku rwego rw'amashengero mu bantu 8 bita les personnalités éminentes pour la paix en Afrique. Hanyuma rero nkibaza yuko muri ibi bikorwa vya CNDH tuzorushaho kuvugira abatishoboye abatagira aho bavugira kuko nta handi boziga uwo bavugira gusumvya twebwe na burya abamenyesha amana zo batwinjiye muri iyi komisiyo. Nagomba rero mu gusozera nkengurukira ico cizigiro mwangiriye kandi abari ngaha mwese imwampunda amajwi ni vya vyanditswe bizoba bishitse yuko abanyuma ari bo bagiye kuba ba mbere. Imana ibahezagire murakoze. Muri kino kiringo turiko turasozera twari tumaze gutora abaja muri ano makomisiyo nationale abatari bake mugabo ntaho twari bwabwirwe yuko ari abakandida baje baserukira imigambwe. Amakenga rero nanje naciye ngira aba bantu 21 bagira baduca imbere bivuge na cane mu bijanye nibi bijanye n'agateka kazi na muntu mbega baca bagira ko batubwira n'imigambwe baje bavamo. Ku bwanje nibaza yuko baciye batubwira n'imigambwe nkuko namwe mwabivuze vyoba vyiza hanyuma tukamenya imigambwe baje bavamwo hanyuma tukaja kubemeza tuzi ati abagiye kuduhagararira mu gateka kazi na muntu muri iki kiringo c'imyaka 5 bagiye gutorerwa ko imigambwe baje bavamwo tukayimenya hanyuma kandi nabo tukabamenya. Murakoze nyakubaha murongo y'inamashinga amateka kuri kano kanya mwari muduhaye kuri kano kabazo ku muco. Ego una honorable Anatole. Ego murakoze naje kumpa ijambo nyakubaha president de l'Assemblée nationale. Nanifise utubazo tubiri canke dutatu mbere yuko dutora no banza kubabaza. Ubwa mbere muri ko muradusigurira ibijyanye n'uyu mugwi ingorane wagize mwavuze yuko bamaze umwaka badakora hanyuma rero bamwe ngo baranatanga n'imihoho mu mvugo baravuze ko batabishoboye. Munavuga yuko ngo basa n'abatanze imihoho par écrit. Rero nagize amakenga kuko ntimwadutomoreye neza kugira twumve vy'ukuri ko aribo batanze imihoho canke bo barakuwe. Ico tuzi nuko uyu mugwi mu vy'ukuri n'umugwi uteza kwigenga vy'ukuri. Rero twumvise yuko batakoze hanyuma bagatanga imihoho
sinatahuye neza ariko kandi ico nokongera ko mu bisanzwe uyu mugwi mwashizeho wiswe ad hoc ngo hari amategeko ushobora ko warahinyanyuye ajanye n'ingene uyu mugwi CNDH usanzwe ukora rero muri ayo mategeko tuba twifuza kumenya utwobo twongewemwo n'utwa twarahinyanyuwe imbere yuko tuza gutora aba bantu hanyuma akandi kabazo kagira kabiri mu bisanzwe no mugwi n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu kandi vy'ukuri burya agateka kazi na muntu niyo novuga imbono y'igihugu agateka kazi na muntu kubahirizwa n'igihugu kiraboneka neza ko gihagaze neza rero turabona neza yuko vye vyawugoye mu ntango ariko mu nyuma waragize ijambo urava muri stati B wari ufise uraja muri stati A kandi burya ijya stati iraheza nayo nyene igatanga ishusho nziza ku gihugu cacu rero je muvuze yuko uwo mugwi wakora nabi kandi deje waradugije amanota naho nyene nacengira amakenga hanyuma ubwa nyuma hariho aho nabonye muri zino taburo z'ama selection umugwi wakoze hari ahantu bandika yuko ngo commissaire en fonction a remplacer naho nyene nacingira amakenga notanga akarorero ko nko ku mazina nkanga areka mvugemo rimwe nk'uwitwa Nshimirimana Jacques baca bavuga yuko ngo commissaire en fonction a remplacer uwo mu commissaire en fonction asanzwe ari en fonction canke bimeze gute sinatahuye neza sinzi ko mwoza kumfasha gutahura ego murakoze kuba mwampaye ijambo nyakubahwa president iyo mu commissaire a remplacer nuwa ubari muri OBE kirumvikana ariko reka tubehere ku cambe reka duhere kuri honorable Gikeka avuga ati imigambwe ati bacha bavuga n'imigambwe bavamo imigambwe niyizi abatari mu migambwe yabo imigambwe niyizi abatari mu migambwe yabo naye ntibyumvikana niyo mpamvu nabo baheza bagatanga abantu bazi ko batari mu migambwe yabo kandi ntiwobahenda kuko barabazi aha rero nuza kubabaza ngo uri mu mugambwe uwuhe baza kukwishura iki none ikindi nacyo nuko ibisabwa kugira ngo muri kuba abakandida ibisabwa nuko harimo abaprofesseur twawigisha nko muri kaminuza kuba uri umurorije bane mu madini hari amadini yanyu yacu nayo murayazi hano mu gihugu kuba hari abantu biteye ibintu bya droit de l'homme urashobora hano kuba ufise n'amadiplome menshi n'amanota menshi washaka mukabo kazosanga muri ibyo bivugwa bya droit ugasanga nturimwo kandi binavyo babikoreye ko cyane niyo mpamvu nubwo abantu ari benshi hagiye kuvamwo bakeyi cyane kandi birumvikana bati
uwundi nawe honorable Anatole ati batanze imihoho bonyene harakozwe enquête n'ivyavugiwemwo ntabyo twobaha ngo mwumve muvyumvirize hari n'amaregistre nabyo twobaha ngo mwumvirize kuko biteye isoni ho hava hagira n'ubirungika hanze ko birateye isoni abantu baravamo baratukana nk'abana nka bamwe bavuga ngo baragira inka ntikibaza abo bantu tubaza ngo bariko barakora bateza igihugu inyuma uravuze uti kuduza ngo amasitatu ngo statut A statut B bakajya kuri statut A kuduga statut ntibaza kuraba mu murwi an interne uko ikora kana kirumvikana ntibaza kuraba mu murwi an interne uko ukora bahera ku maraporo atangwa abanyagihugu mu gihugu bameze neza cyane mugabo umurwi ntiwari ufise ingorane indani mu murwi raporo rero yatangwa inyuma y'umurwi ntiyatangwa indani kuko yaba ngo barabe indani bari gusanga byarabotse agateka kazina muntu agateka baraba mu gihugu abene gihugu bamerewe nibaza ko aribyo byumvikana hanyuma mwavuze muti ngo amategeko yahinyanyuwe ayaye kandi ho turayahinyanyura ariko icyo twababwira ni iki kumbure ubundi umurwi sendiyashi n'umugwi ukora wigenga ariko nababwiye yuko nubwo ari umugwi ukora wigenga je ubwanje hageze aho ndababwira nti aha ndabategeka yuko igihe bakoze inama bandungikira raporo kubera ko vyaranka ko bakora amanama bikanka ko bicarana hamwe ndavuga ni basi reka jewe ndavyikurikiranire ko bibananiye ndavyikurikira ndabe ko ku gitsure bokora vyibure ni kundwi muzoza mundungikira raporo y'inama mwakoze kugira ngo menye abagiye mu nama abatagiye mu nama abanse abasivye abagize gute icyo cyonyene monitoring none abantu nkabo kumbe hari ugwanko ruri ndani hagati yabo inda ukwikunda ka mwana wa mama wowe ufashe bamwe ukabwira yuko aribo bazoza baja muri mission gusa ari babiri president na vice president ko ndabibabwira none hageze kugira budget bakayibanyegeza bakaza gusohora ibintu mu binyegezwa ntangere 63 n'ibice bingahe akaja muri mission à l'étranger 17 n'ibice bingahe bikaja ngo muri garage none gahini
abantu natwebwe turarenza urugero. ukwikunda niyituma isi igira ingorane. Niyo mpamvu Imana yavuze ati murakundane nkuko nanjye nabakunze, kuko kwikunda nico cyaha kibi mu isi kizana ingorane, tera ingorane. Kwikunda, kuko kwikunda kuvamo gukumirana, ugukumirana kuvamo kwicana. Wewe uri kuragira amahera y'igihugu, uri gukora akazi k'igihugu, byose ukihererezako. Mission, akajya agakora mission z'iminsi 30. Harabwigeze muri leta mission z'iminsi 30. 25. None abantu bari kureka gutuntura. Nawigesera kwe mugabo abantu bagira imitima biza. Mwarabonye ko na raporo bazanye hano financier atayo twabonye. Kubera iki? Yagiye yikora wenyene, habesha nanje yinzanira mu gitondo, avuze nti apana, ibi ntabyo tuza kugira ngo tuvuge ngo hari raporo watanze ibintu tudashobora kumenya. Mwarabonye ko n'abashaka tabyo twagize n'atabyo twakoze ko. Ariko amaze rero kubona ati enquête irabaye na raporo yaratanzwe, ati bazohava basanga ibyo natanze muri raporo financier ataho bihuriye n'ibya enquête. Gararabye ati none ko bazohava bamfata bakabimbaza cyanye bakankura ko audite bakaza kumpa ibihano bidasanzwe, ati reka nigira hakiri kare. Nikimenyamenya ko yari yipanze nuko n'umugore n'abana bose byari byipanze, yari yarabapanze neza ku buryo Mugagezi yaja ngo barungitse ngo abantu gusakiwe inde. Kugira ngo arabica asabisha hanze kugira bamukundire bamuhe ubuhungiro, cyo turabizi. Umuntu nkurya uza kumusaka ngo bigende gute? Kona ubundi nkuko twako turabivuga, umugwi warigenga, umugwi afise autonomie de gestion, niko byari bimeze. Kana twebwe ntacyo twigeze tuza kubagoramwo, kuko twebwe ntituraba umurwi sende yasitwe turongora. Mugabo nkuko nababwiye, bagiye batwitura kenshi ngo tubabaje kubera ama blocage. Hajya naho tuvuga tuti kugira ngo byiwere kumbure boshobora gukora, reka noneho tubasabe yuko bazoba baduha raporo y'indwi. Babikoze nk'indwi zibiri, indwi ya gatatu basi uriya muntu uko mbona tambuka buhoro buhoro. Banatambuka buhoro buhoro, nimba gwarakumbura agenda aruhuke hakiri kare. Magara igitangaza. Hanyuma
bari barishiriyemwo rero hari ukuntu bari barishiriyemwo akantu yuko mu mategeko ngo abakomiseri babo ngo nintakogwako ntawabakozeko irrevocable niko babivuga ntawabakozeko bonyene kubera kunanirana niho baje baratubwira bati ati nimutwirukane twese tugende ewe nibaza ko ibyo mwari mwasabye rero kugira ngo muronke ku muco nayo babwiye ibyo natore yarabajije statut B iduga ikaja kuri statut A ni paraporo y'abene gihugu ntabwo bagiye kuraba kandi nawe ntiyari kubivuga yuko indani muri sende yacu bitameze neza ntabyo yari kuvuga abwira abantu uzabamo control ko ari sawa cyane ko niwe yaparesa wenyene ibyo nibaza ko byumvikana abanyagihugu statut iduga kubira abanyagihugu voilà reka yundi nawe honorable Terence murakoze ku mijambo nyako mwamwe n'amashamateka jewe mfatiye ku byo mwavuze uko kino gikorwa abakandida babonetse nasigaranye kimwe gusa nuko umugwi nka bene mu bisanzwe turazi ko ubugizwe n'abantu rekana bite ko ari nk'abahinga bakora igikorwa technique kenshi rero ko nk'iki technique mwavuze ko mufise imyidondoro yabo mukanya babaza kutubwira ariko mu mwanya bamaranga hasinzi ko bashaka kutwidondora bikwiye mu ma CV yabo igisaba namise nuko namenye ko ndaraba ngaha mu machine ayo ma CV mufise twege ntayo dufise kugira ngo hajya ko aravuga atashaka kurana no mubi nibindi no vuga bibaranga hanyuma ko muri hageze ku muntu hageze gutora umuntu akara ko atoye nyene ndavite ko ari umuntu yerekana ko afise umwidondoro ubonekamo ko ari ivyo ashaka guterera bigaragara bivanye nk'ivyo amaze gucamwo cyangwa amaze gukora nico gisaba nari mfise kumbure ko mwodufasha ama CV tukaronka natwe vyo tworohera ageze ko tuzombwiye cyo gutora murakoze ndibaza ko baraza kubibwira ama CV nani mo tubya ngo tuzo kumultiply ama CV baraza kubibwira banababwira icyo bakora ndayibabaza kandi nababwiye yuko kugira ngo ujemo nuko ubanza kuvuga uri umurorije uri umuprofete d'université uzejwe agateka kazina muntu ibintu nka bene ibyo nibaza ko byoroshe ibyo baraza kujyana uze kubibwira mwabatse n'amadiplome bafise ariko icyo nabonye coco maze kugira ntuze nuko eko none Gloriosa ntimumuzi honorable Gloriosa ntiyari aho no muri parlement panafricain honorable Gloriosa bari baramuhaye niwe yashinzwe ibintu vya education no gutwara abakenyezi kuko yaraciye ubwenge hariho nabandi nagiye mbona ko hari abantu bazi ubwenge kabisa ubwo barabibwira bose muraheza mumenye
muraheza mumenye abantu abari baratwibwira. Kandi ubuza nawe kugira ngo abeshe nawe mu bantu aho uko mungana ntihabura umuntu n'umwe abura yobura yoshobora kumenya uwo muntu. Reka rero tugeze hano. Honorable Olivier. Murakoze nyenteka kuma akanya. Je nari nifuza yuko na cyayi cyumviro nibaza yuko twe nitwa kwisubstituwa ala commission ad hoc. Ikibazo nibaza ko twogira confiance ico commission yashoboye kurangura kuko barabaze gutanga amaseve bakavyiga tukaba twumvise icegeranyo twege baduha resume executive nituja mu bintu by'amadetaye y'umumwe wese. Raporo yatanze mwayivuze neza kuri orientation mwatanze igihe baduhaye incamake ya raporo twe twogira confiance ya commission hanyuma uzagira ikibazo cyo canke uri mu kandida akabaza ikibazo mugabo tugashobora ku avance. Murakoze n'iteka. Turabahaye ikaze Madame Theodosie kuba mugeze hano marateye intambwe nini ko ntibyari byoroshe turabizi. Rero uno munsi ko mugeze hano imbere yacu ngira ngo muzaza kwiyumvira neza muyumvire neza. Murabona imbere y'abanshinga amateka barakeneye kumva amajambo nk'abiri cyangwa ijambo rimwe bumva ari rizima koko ryotuma baguhunda amajwi, ryotuma guhunda amajwi mu bijanye no gukingira agateka kazina muntu. Bintu bijanye n'agateka kazina muntu mwebwe murumva ico mwokora kuko turabona ko mwifuza namwe kuja muri wa mugo CNDH. Ico mubona coza kizanira karusho ujana gateka kazina muntu urya mugwi niki. Aha murivuga abo muri bo mutubwire amashure mufise, diplome mufise, ntimwigwa ngo nizaha oya muratubwira diplome mufise yo hejuru hanyuma mutubwire ibyo musanzwe gukora mu gateka kazina muntu gutyo kugira ngo abantu babamenye neza. Tubaha kugira ntimuze kujya tubaha iminota 6 ntimuze kutubwira muce mugira ko muryi w'igisahira mutubwira diplome mufise witwa nde nitwa kanaka diplome fisi yi ibyo nakoze nibi nibyo nifuza kuzokora kugira ngo agateka kazira muntu gatera imbere haya muri CNDH niki nibyo twifuza. Ijambo rero niryiwanyu. Murakoze cyane. Jewe nitwa Banyeza ko Theodosie nkaba mfise diplome ya master muri economy spécialisation en analyse économique. Icyo noza gukora muri CNDH coza gufasha gutera imbere CNDH ni gutunganiriza agateka kazina muntu, gutunganiriza bose baba bana abakuze bose ntakumira, kugwanya gukumira nico noshira imbere noshigikira. Murakoze. Turabahaye ikaze mwubahwa Nsengimana Eric mwebwe muri umuhutu wo muri Cankuzo. Ubwo mwageze hano ine bashinga amateka nuko mwakiye mu ntambwe nyinshi turabashimiye. Uno munsi rero aho imbere y'inamashinga amateka musabwe kugira ikintu mubabwira, ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri eka cyangwa 3 kugira ngo bumve koko ko bo bahunda amajwi
cyane cyane mu bintu bijanye no gukinga agateka kazina muntu, kwitwarika agateka kazina muntu. Nimba muri n'umubaji ntimuvuye ko muzoza kubaza byinshi, oya, hano nagateka kazina muntu nico muza kubabwira ingene mu cyifuzo cyo kugira ngo muje muri urya mugwi ico mwumva mwokungura CNDH, ico mwumva mwozana gishasha cyotuma CNDH itera imbere kurusha nico bakeneye. Mwebwe rero mufise iminota 6 murivuga, twamaze ko muri umuhutu angorane, murivuga muvuge diplome yanyu, muvuga aho mwakoze kumbure mu bijyanye n'agatakazi na muntu, cyane cyane abariho mutubwira aho mwakoze ibyo mwakoze, noneho kugira ngo n'abashinga amateka babifatireho bavuga bati uyu turumva two muhunda amacanye tukamuha make cyangwa ntituyamuhe. Ijambo rero n'igiwanyi ni minota 6 gusa. Murakoze cyane nyeniteka mukuru w'inama nshinga amateka, ndaramukije mwese mwashoboye kwitaba banyakubahwa abashinga amateka. Nitwa Sengimana Eric, mvuka Imugozi mu ntara ya Cankuzo, komine Cankuzo, ndumuhutu, ndubatse n'umugore umwe, nkaba mfise diplome ya kaminuza mu bijanye n'ubudandaji n'ibiharuro, icyo twita comptabilité administration. Hanyuma nsanzwe mparanira agateka kazina muntu, ndabikoze haraheze imyaka 18. Narashinze n'ishirahamwe bita AJAPE, ishirahamwe ry'ugwarukanya Afrika mparanira amajambere, naryo rikaba uno munsi rikorera mu bihugu 56 ku isi. No kuvuga ko muca mwumva ko ibijanye n'ubutwari ndabimetiriza. Hanyuma mu bijanye n'agateka kazina muntu, nsanzwe ndumuhinga asanzwe azi kwigisha ibijanye n'imvugo idahutaza, ico twita communication non violente. Hanyuma kandi sanzwe ndumuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba, résolution pacifique des conflits. Ivyo nkaba narabikoze mu gihugu cyacu cy'u Burundi inyuma ya 2015, inyuma y'umwaka wa 2015, mu mazone 13 yarimwo conflit no mu ntara ya Bujumbura, aho nashoboye guhuza ugwaruka rwari rushamiranye na administration ndetse n'igipolisi inyuma y'imigumuko ya 2015 kugira biyumvanemwo ubu muri ubwo burere. Nkaba naragize uruhare udasanzwe, hakaba harangwa amahoro n'umutekano. Hanyuma ndafise uburambe bwo gukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu, nkaba narabaye no mu nama igira 4 y'imibano, iterambere n'imico y'ubumwe bwa Buraya, y'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine, cyo twita ECOSTOC. Nkaba kandi narabaye muri ishyirahamwe ya AJAPE, twari dufise ubudahangagwa muri Nations Unies mu gisata cy'agateka kazina muntu, ari navyo byadufashije kugira ico dukoze kugira dushobore kwandika ivyegeranyo bidasanzwe ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, ari navyo byafashije umugwi CNDH kuva kuri stati B ukaza kuri stati A, sero n'amarobingi diplomatique twagiye turakora n'ivyegeranyo twavuze i Geneve. Hanyuma mu bijanye kandi n'agateka kazina muntu, sanzwe n'umuntu akunda kugendera amabohero, abantu benshi baranyitura nkabumviriza, kandi benshi tugakorana neza n'inzego zijejwe ubutungane n'amaparike, abarenganijwe benshi tukabatunganiriza kandi tukabavugira, kandi benshi baramaze kurenganurwa. Rero mu mugwi CNDH niyo mwanyizera mukantora nk'umukomiseri, ntibizoba ari ibikorwa bishasha, kuko mfise uburambe budasanzwe n'ubuhinga n'inyigisho zidasanzwe mu bijanye no gukingira agateka kazina muntu, ugwaruka,
abana n'abakenyezi nzokora ibishoboka byose kugira ngo uburambe bwanje fise bushobore gufasha umugwi CNDH ntusubire kujama akajagari, kandi igihugu cy'u Burundi twizera ko agateka kazina muntu kubahirijwe, tukagira icyo dukoze kubahirizwa, amahoro n'iterambere bizoca bija ku ihangiro twihaye, kuko atakubahiriza agateka kazina muntu byose ntibishoboka. Rero nditeguriye kugira icyo nterereye nk'umuhinga kandi nk'umuntu afise uburambe mu bijanye n'agateka kazina muntu. Murakoze nyeniteka. Murakoze dusabe baduheza basi babaherekeze. Nyeniteka murongoye inama nshingamateka, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, banyakubahwa bashingamateka, banyakubahwa abakozi bo mu nama nshingamateka, namwe mwese banye n'icubahiro mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, ndabaramukije amahoro y'Imana. Jewe uko mumbona ngaha nkuko babivuze, nitwa Kwizera Alice, ashuri yanje nagize narakoze nize ibijanye n'ivy'amategeko muri université Lumière yo ngahi Bujumbura. Akazi kanje nagakoreye mu bushikiranganje bw'ubutungane, aho nagiye aho nabaye icariho c'umushikiriza manza wa Republika muri meri. Narabaye kandi umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bubanza. Mu nyuma narakoreye mu masentare atandukanye, aho nagenda korera muri sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura, muri sentare ya Mukaza, no muri sentare y'akazi yo ngahi Bujumbura. Jewe nkuko mwabishikirije, icatumye nsaba ko noba umwe mu bakomiseri bo muri CNDH nuko mu myitwarariko yanje sanzwe nitaho cyane ibijanye n'agateka kazina muntu, ndetse no mu byo nize harimo ibijanye no gukingira agateka kazina muntu. No mu kazi ka misi yose nsanzwe nkora ivyo birimo bijanye no gukingira agateka kazina muntu. Mu gihe mwonyizera mukane iteka ryo kuba umwe muri abo bakomisere, ico noshimikira ko cyane koba kingira agateka ibijanye n'agateka k'abana. Aho ngomvye kuvuga abana baba bari mu bibazo n'ubutungane, abo bita l'enfant conflit avec la loi. Nko mu gihe bishitse ubucamanza bukaba buriko burabakurikirana, no kwitaho kuraba yuko baronswa abashingwa manza babafasha kuburana, kuko nk'abana ntavyo bo kwishoboza. Ikindi nuko bishitse bagaciribwa igihano cyo gufungwa, batofungirwa hamwe n'abakuze, ahubwo bakajanwa mu bigo by'abagenewe by'igororero. Aha mu gihugu cacu c'u Burundi birahari, hariho ikigo kiri mu ntara ya Rumonge n'ikiri mu ntara ya Ruyigi ku bana b'abahungu, n'ikiri Ingozi ku bana b'abakobwa. Nibyo muri make ibyo no kwitwararika. Nkaba ndabashimiye nyeniteka murongo y'inama nshingamateka kuri uno mwanya mwampaye. Murakoze cyane nyakubahwa nyeniteka. Jewe nitwa Kayibigi Eliza, nkaba nkora mu bugenduzi bw'ubutungane muri inspection de la justice, nkaba mfise diplôme ya licence en droit. Ico nzaniye CNDH ni mon parcours professionnel au sein du ministère de la justice, aho nashoboye gukora muri parquet pendant 4 ans. Nkaba mfise une connaissance approfondie en matière d'expertise en droit, donc je vais kuzana kugira une expertise en matière pénale. Myaka namaze muri parquet
narashoboye gukora muri barreau pendant 4 ans. J'ai une vision équilibrée des droits de la défense des justiciables. Au niveau de l'inspection, aho maze 9 ans nkora, ndabazanira ico bita une capacité d'évaluation et de contrôle. Ivyo maze plus de 9 ans nkora, donc ndashobora kwanaliza nkevalua les pratiques judiciaires. Ico noyizanira nuko nofasha à ce que nos institutions étatiques shobora gufasha gusurveiller bakagira respect des droits humains, hanyuma ngashobora kugira des recommandations en matière de droits de l'homme pour redorer l'image de notre pays. Murakoze cyane. Ni Reverend Charles Berahino, nize kaminuza y'u Burundi mu Congereza, hanyuma ndangiriza master mu ishure kaminuza y'Ibale mu gihugu ca Suisse. Sanzwe ndiko ndarangiza amashuri ya doctorat mu bijanye n'amahoro no gutatura amatati. Rero ibi bintu bijanye n'agateka kazi na muntu ndabikozemwo imyaka mu mashira hamwe nakozemwo ngaha mu Burundi, amashira hamwe afatanye n'amashengero, ariko kandi nabikoze no mu makungu aho nsanzwe ndiko ndarangiza ibikorwa ndiko ndakorera hariya muri Kenya nk'umu secrétaire exécutif ajejwe ivy'amahoro muri Afrika nzima. Ivyo rero ndabikora mpimiriza amashengero. Ibintu bine rero ngomba gushikiriza ko nokora cyane cyane mbona bikenewe. Icambere no gukingira hamwe no guharanira agateka kazi na muntu mu bijanye no kuraba bijanye n'agateka ka muntu mu buryo bwose, amabohero, abapfasoni, abana n'ayandi magroupe ari vulnerable mu gihugu. Ica kabiri mbona nokora nikijanye no kumenyesha ibijanye n'agateka kazi na muntu nkoresheje amategeko n'amabwirizwa yo ngaha mu gihugu, ariko kandi nkoresheje n'amategeko n'amabwirizwa mpuza makungu. Ivyo rero ndabishoboye kubera nakazi kanje ka misi yose. Pacte international relatif aux droits civils, droits politiques, droits économiques, socio-culturels n'ibintu menyereye kandi nzi nize mu ishure. Ica gatatu no hamagarira kandi nkongera nkanafasha inzego za leta zijejwe gutanga amaraporo yategezwa kuja. Ivyo no bikora kandi nkongera ngafasha kugira ngo amaraporo atangwe mu gihe cayo. Icanyuma arico ca kane ni ugutanga amaraporo nka commission, ariko kandi cyane cyane nkagiriranira imigenderanire myiza n'amashira hamwe iyo ngaha mu gihugu hamwe n'amashira hamwe mpuzamakungu ajejwe ivy'agateka kazi na muntu. Ivyo rero nsanzwe ndabimenyereye kuko buri kwezi kw'icumi kumara imyaka 5 mu kazi ndari nsanzwe nkora kagiye kurangira nuko ngize iminsi nja muri ya manama y'urwego Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, aho mpura n'amashira hamwe hirya no hino, kandi amaforoma atangwamwo ayo maraporo nsanzwe ndayamenyereye ndayakoresha mu buzima bwanje no mu kazi kanje ka misi yose. Banyakubahwa, nk'umupastori ivyo no bikora nkoreje umutima w'ubwungere, ariko kandi nubaha amategeko n'abaganza n'abategeka igihugu kugira ngo agateka kazi na muntu kabanaye kaje imbere mu gihugu kugira ngo tugume muri statut A nkuko vyategerezwa. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze. Nitwa Ntakarutimana Mediatrice nkuko bayivuze. Ivyo naranguye mu bijanye n'agateka kazi na muntu, ndakorera cyane mu mashira hamwe ajeje gukinga no guteza imbere agateka kazi na muntu. Novuga nko mu ishira hamwe ikirero cy'amahoro aho njejwe kuraba neza ibikorwa ukuntu biriko birakogwa, ariko kandi bikoreyemo kandi mu ishira hamwe mu runani rw'amashira hamwe y'abakenyezi, aho nari umunyamabanga mukuru. Narafashije kugira amategeko amwe cyane cyane nk'amategeko ajanye n'agateka k'abakenyezi ashoboye kujaho. Narabikoze kandi mu shira hamwe yo muri akarere k'ibiyaga binini aho bita ko Kafemjel, aho naserukira amashira hamwe y'abakenyezi muri urwo rwego. Naho nyene twarafashije kugira amategeko ashoboye kujaho akingira agateka kazi na muntu. Narabikoze mu mugambi w'igihugu ujejwe kumviriza abanyagihugu
kugira batubwira kahise k'igihugu nashobora kuganira n'abanyagihugu mu bwoko no mu bintu bitandukanye aho twatumye muri raporo twakoze bashobora gushyiraho umugwi severe mu byo novuga ko ngiye gushyiraho guzana bishasha ni uko muri uwo mugwi CNDH nifuza cyane ko noshyiraho ubuhinga kugira koko nshobore kumviriza nshobora no kugira enquete ku bijyanye n'agateka kazina muntu ariko kandi kugira ngo nshobora kuraba neza yuko agateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi iyo migambi nzoshiraho imigambi ishobora gufasha ndifuza kandi nditeguye kandi ko ubutunzi bw'umugwi bwoshobora gukoreshwa neza uko bikwiye kuko ubutunzi nibwo butuma n'ibikorwa bigenda neza muri uwo mugwi rero ndafise inguvu nditeguye kugira muri uwo mugwi bigende neza nditeguye kandi kugira nkore neza kugira Uburundi bugira ishusho ryiza mu makungu kubera kubahiriza agateka kazina muntu nzoshiraho ubuhinga rero nzofasha mu gushaka ubwo buhinga bwotuma dukora neza agateka kazina muntu gakubahirizwa kaganatezwa imbere gutyo rero n'Uburundi bukagira ishusho ko Uburundi butezwa imbere n'abanyagihugu n'abanyenebwo murakoze cyane nye niteka ku mijambo jewe narabaye interpellé numvise akamo muteye kugira ngo abantu badepoze muri commission CNDH kumvo zuko mfise experience mu kazi mu bijanye no kuganira agateka kazina muntu icambere experience mfise nkorera mu rwego rw'inama nshinga amateka aho nkorana nabubahwa baserukira bene gihugu kandi bagwanira agateka kabo ibyo byose birimwo imyaka ndahamaze ndafise aho naciye mu forum des femmes hondi n'andi ma association dimwe atandukanye akora ivyo bintu naho tugwanira agateka kabahungutse tukabafasha kugarukana ivyabo rero jewe ikintu nzanye gishasha ni kugira ngo nzokorere hamwe nabo tuzokorana mu gihe ntewiteka nkajamwo nabo tuzokorana tukagira urunani tukagwanya yuko hogira ahantu agateka kazina muntu kotesekazwa hanyuma tugateba kugira reaction hanyuma nifuza yuko ngiyemwo twoja hamwe n'abandi cyane esprit yo gukorera hamwe esprit de solidarité esprit d'équipe ikaba renforcer hanyuma kandi tugakora twisunze ubwigenge bw'igihugu hanyuma nkazohimiriza abene gihugu kumenya agateka kabo kuko ntiyoshobora kumenya ko kahonyanzwe mu gihe batazi ivyo barekuriwe n'ivyo bategezwa gukora murakoze cyane tubanze tubashimire ku ntambwe mwamaze gusimba kandi murazitsinda akaba ari niyo mpamvu no munsi mwashoboye gushika hano imbere y'inama nshinga amateka abashinga amateka rero barakeneye kumva ijambo rimwe cyangwa amajambo atatu wumva amajambo atatu cyangwa amajambo cyangwa ijambo rimwe ribafashe ku mutima muvuga muti jewe muramutse muntoye nkajya mu komiseri ngiki icyo nokora cyoshobora kuzana akarusho cyozana akarusho urya mu gwa CNDH haba muri CNDH ubwabo haba mu gateka kazina muntu mu guteza imbere agateka kazina muntu ati ngiki icyo nokora mwumva kibafashe ku mutima namwe muvuga muti muraba hari ibyo mubona byabuze none mukavuga muti iki nicyo nokora mu Burundi mukavuga ati iki kintu kibonetse tugikoze turagikora uku ibintu byogenda neza kurushiriza uno munsi nibyo abashinga amateka bashaka kumva kugira ngo babihereko bashobora kubahunda amajwi canye bayabaka canye babaha makeyi biterwa n'ingene muza kubibasigurira rero tuza kubaha iminota 6 yonyene muratubwira twabonye twamaze kubamenya mugabo muratubwira diplome mufise mbega hari bikorwa mushobora kuba mwararanguye mu gateka kazina muntu mbega hari byo mwibaza mu gateka kazina mushobora kubona ko muzorangura bikazotuma CNDH itera imbere ku ibikorwa je n'agateka kazina muntu bitera imbere kurushiriza mu gihugu icyo nicyo dukeneye kumva ntimuze kurirwa muturamutsa kuko muba mutakaje umwanya kuko
mwanya murumva ko ari muto iminota 6 yonyene. Murakoze cyane nyene iteka ko kanya mu mpaye. Diplôme yanje ni master en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits. Mu kirino nogerageza kuvuga ko ari impamyabushobozi muri master mu vy'agatekazi na muntu no gutatura amatati hadakoreshejwe ingimba. Ivyo nagiye ndarangura mu bishanye n'agatekazi na muntu cane vyashimikiye kugwanira agateka k'abanyororo. Icambere rero numva kimbabaje ku mutima noshikiriza nk'ico noshira imbere maze kwizegwa mu kwinjira mu CNDH co hagarara bwa mbere ku bapfungwa bari mu ma province adafise ama prison. Abo bantu tuzi ko igihugu categekanije uburyo bwo kugaburira abantu bamaze kuja kuri mandat d'arrêt procureur aba yabashizeko, ariko mu ma province atagira ama prison abo bantu baragira ikibazo kuko bamara umwanya munini batarava muri izo ntara ngo batumbere ama prison abakira. Naho igihugu categekanije uburyo bugaburira abo bantu bukabavuza bukanabambika, DGAP ntiheza yibagaburire amagara y'abantu arabangamirwa kubera ko kenshi baba bari no kure y'imiryango yabo. Hari abarundi bavuye mu makomine atandukanye, hari abarundi bavuye mu ntara zitandukanye bagafatirwa mu ntara zitari iziwabo, hari n'abanyamahanga. Ico kirambabaje ku mutima nkifuza ko maze kwizegwa twovuga n'inzego zibijejwe ingene abo bantu bo kubahirizwa mu gateka kabo. Ikigize kabiri kijanye n'amakasho de police. Igihugu cacu mu mategeko cashize ku mukono mpuzamakungu harimo ko umupeji atorenza amasaha 28 agifise umuntu ari karatohozako, ariko nkuko tubizi mu gihugu cacu tugira iminsi 7 ndetse ishobora no kwisubiriza. Rimwe na rimwe abantu baramara n'ukwezi bakiri mu minwe ya opeji kubera ko igihugu gitatekanije kugabura abo bantu. Abenshi barahasinzikarira bakababara kubera inzara, urabavyeyi urabantu baba bafise ingwara zidakira canke abana. Kuri ico rero kubera ko nzi ko mu mamisiyo ya CNDH harimo amarekomandasiyo ishobora gushikiriza leta, no shimika cane mu kuvugana n'ababijejwe kugira ngo turabe ko twokwisunga n'ibindi bihugu biri hafi yacu nka Kongo canke igihugu ca Tanzania bo bagira amasaha 48. Natwe ntivyo tunanira nk'abantu tugize inama kugira ngo abo bantu baba bafashe mu gipolisi ivyabo bibanguke, abaciga urubanza barucigwa arabahagarikwa bakaja kuri mandat d'arrêt, abezwa nabo bakezwa bagasaba mu miryango yabo. Ikindi no shimikirako nuko mu nzego zitandukanye z'igihugu abantu baje gutanga ama service ivyo bakora byose mu gufasha bene gihugu bo kwama bibuka gateka kazina muntu kugira ngo umurundi ahari hose ashoboye kwiteza imbere ko atunganye wavuga atagateka kanje karubahirijwe. Nuko nyene iteka ndabakengurukiye cyane. Murakoze cyane. Reka tuje dusaba abaduherekeza abashitsi babaduherekereza. Hanyuma muce mudushekenera hano Monsieur Simbashira Jean Paul. Monsieur Simbashira Jean Paul. turabaha ikaze mwubaha Simbashira Jean Paul, mwebwe muri umututsi wo mu Kayanza. Uno munsi mwashitse hano imbere abashinga amateka nuko hariho ibizamini byinshi mwakoze kandi murabitsinda, turabakeje rero.
turabakeje kandi tunabifuriza ko n'ibi nabyo biri mu bindi bizamini mugiye kubandanya mukora. Rero kubona mushitse aha hari icyo abashinga amateka bakeneye kumenya. Mu byo bakeneye kumenya ni ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri cyangwa amajambo atatu. Ibyo mwumva mwebwe nk'umurundi ashishikajwe n'agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi, icyo mwumva kibafashe ku mutima. Iyo muraba CNDH ibyo yakoze ingene ikora, icyo mubona kiri ku mutima wanyu muvuga muti iki kiramutse gikozwe agateka kazina muntu kotera imbere, CNDH yotera imbere. Ati mbega na CNDH nayo nyene ikumvikana cyane nabijejwe n'ibyo ikora. Ibyo nibyo dukeneye kumenya no munsi. Ako karusho koba kahe? Mwebwe rero murafise iminota 6, nimwirigwe muturamutsa kuko numva n'iminota mikeyi. Muce muduga kwijambo mutubwire mbe mufise ihe diplome, mbega mu bikorwa mwakoze mu gateka kazina muntu ni bihe, byo bari bihe mubitubwire, cyangwa ibyo mwimirije gukora byo bari bihe mubitubwire, ku buryo abashinga amateka mubasisimuwa nkuko babivuga, bumve koko ko botegerezwa kubahunda amajwi. Ijambo rero ni igiwanyu. Murakoze cyane nyene iteka kuri kano kanya. Kuri jewe ni agateka gakomeye cyane kubona ariko ndavugira ngaha mwino ngoro. Nitwa Jean Paul Simbashira. Diplôme mfise nini ni diplôme yitwa diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits. Rero ngerageje gukurikiza iyo minota mwashikirije nyene iteka, ndiko ndaraba CNDH kuko bimwe twarayibonye no mu matedere terme de référence, ibindi turanayibona no ku mbuga zindi turabona ibibazo byabaye. Jewe rero ubuzima bwanje ntaratangura no kumara n'amashuri, nakuriye mu mashirahamwe yo guteza imbere agateka k'abana, amashirahamwe yo gukinga ikiza roho nyanganda sida kuva nkiri umujene. No kuvuga ko by'ukuri ibibazo by'agateka kazina muntu ndabitegera. Ikintu ca mbere ndabitegera kuko no kuvyiga naciye ndanavyiga ndabinonosora kwa agateka kazina muntu ni jambo ryagutse rimwe ibintu byinshi. Byarankundiye rero biramfasha gukorera abantu rimwe na rimwe usanga bashobora gusigara inyuma kubera ko agateka kabo katereka karubahirizwa. Biranantuma gutangura gukora nakazi nkiri muto imbere yuko ngiheza amashuri gatoyi kaminuza. Ndakora nk'umukonsultant junior amashirahamwe amwe nka za UNESCO, UNICEF n'amashirahamwe yigenga yo ngaha. Mu nyuma rero ntanguye akazi nakoreye amashirahamwe yigenga ari muri ivyo bisata nadondaguye. Rero no kuvuga jewe ico mbona nko kubinda abajene botera muri CNDH nararonsa karyo iruhande yuko ndumu avoka nkaba n'umukonsultant. Jewe byaramfashije gutegera cyane ibibazo by'abafisi ingorane. Je narose n'ubushime mpawe n'amashirahamwe na mu karere kubera ko nemeye gukorera ubushake mu gufasha kuburanira abantu batagira uburyo. Hariho nabambarira ko nzohava mpomba mugabo sinahomvye. Ikintu kinini kindi je mbona notanga nuko ndumuhinga mu gukora ivyigwa. CNDH irakeneye gukorera ku vyigwa, igakorera ku nteguro z'imigambi ziteguye neza. Narize ingene batunganya imigambi bakoresheje agateka kazina muntu, narize ingene bevariwa amaprograma n'amaproje. Ivyo ndabizi, ndabikorera amashiramwe mpuzamakungu, ndabikorera n'igihugu. Ni jewe nakoze strategy ya mbere ndayikoreye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo agateka kazina muntu, iyo bita stratégie de prise en charge alternative des enfants au Burundi. Stratégie ifasha gukingira abana batakaranye n'abavyeyi babo baraho bigendera nk'akaronka bo mwibarabara n'abandi bose.
niyo strategy yamutangiye gukora n'ibindi vyigwa vyinshi cyane nakoze nivyo rero jewe mbona hanini noterera hama ikindi noterera kugira ngo CNDH ikore neza agateka kazi na muntu kabananye gatera imbere je agateka kazi na muntu cyane ndagategera neza ndiko ndabona ibikogwa kuko kubivuga no kuvyigisha ivyo ni vyiza cyane mugabo no kuramuti uyu muntu uwo mugwi agateka kiwe kariko kagenda gute nambara umwana ashaka kuja ku ishuri ibikoresho birahari byose birahari rero nofasha kuko naratembereye nagize amahirwe ndatembera n'ibihugu byinshi byo muri Afrika iburaya na Amerika ndamenyana n'abatari bake ndabona handi mu makaminuza aho bakora ivyigwa ngene bigenda haba muri Amerika n'ahandi jewe rero ndabona yuko noterera kugira ngo n'imigenderanire CNDH n'inzego zindi zijero atekazi na muntu mu gihugu cacu c'u Burundi igende neza dukore ikindi nofasha narize ico bita team building ndanavyigisha ingene abantu bashobora gukora nk'umugwi kandi umugwi wose utsinda uri hamwe atari byo gukwegana ngo wiki sindacumva gisindacumva bigashika naho byononekara ivyo rero ndabona ko no bikoresha kugira ngo CNDH ikore nk'umugwi umwe ukore nk'umugwi umwe ukorere ku mugozi umwe ivyo batumva hamwe babiganire kumwe kandi buzuzanye ni jambo rikomeye cyane kuzuzanya ikindi novuga nko mugenderane ya CNDH n'ahandi ndazi kuvuga indimi ndazi ku ruhande y'ikirundi rurimi rwacu nonse ndavuga igifaransa neza ndavuga n'icongereza neza n'igiswahili ndakivuga nibaza ko ivyo byose byomfasha kugira ngo nshobore guterera CNDH itere imbere murakoze nyaniteka cyane nyaniteka twagira tumenyeshe yuko twize ivy'amategeko bijanye n'itunganya n'irongorwa ry'inzego droit public abafise licence 5 hanyuma mu vyerekeye agateka kazi na muntu nuko naranguye vyinshi cyane hano mu gihugu ndongoye shirahamwe haranira agateka kazi na muntu ahandi naho narakoze mu mashirahamwe mpuzamakungu gushika mu shirahamwe mpuzamakunguni mu gisata c'ubutungane n'agateka kazi na muntu hanyuma nkaba narabaye n'umunyamabanga mukuru w'umugwi CNDH navuyemo harize imyaka 3 kuva igiyeho kandi nkaba nomenyesha yuko naranguye vyinshi cyane haba mu gutegura imigambi ibikorwa byo gukorwa nkabishikiriza n'ubwo rwego kugira ngo turabe ko byo kwemerwa bije mu nzira narateguye ibikorwa byinshi cyane kugira dushobore gukora ariko rero nkagira komenyesha yuko hose haba mu shamwe mpuzamakungu haba mu shamwe mpuzamakungu haba muri CNDH nuko habaho ivyo kwigisha agateka kazi na muntu haba guhimiriza abantu ko hoba nk'impinduka dukoresheje ivyo twita role consultatif dukorana n'inzego z'igihugu kugira ngo turabe ko bimpinduka mu mategeko mu ngingo canke mu mabwirizwa vyotuma agateka kazi na muntu gatera imbere aha nkagira ko mvuga nti nkiri nko mu CNDH nk'umunyamabanga mukuru nuko natunganije ibiganiro byinshi haba amaseminaire haba amasanse d'éducation haba publication amadokima na les stratégies zo gukorerako kandi rimwe narumvirwa andi naho bino mu byatumye ahubwo gushimye kuri bakora neza kuko byarashitse ndamara n'amajoro nicaye kugira ngo ndabe ko mugwi wotera imbere uteze imbere ibikorwa bishimwe mu gihugu bishimwe n'amakungu kuko burya iyo umugwi CNDH utavuze agateka mu ihuriro mpuzamakungu igihugu gica kiremerwa na bya bindi bita amakomisiyo aba expert n'ibiki byose nico gituma nakoze cyane mu gihe giheruka haraheze imyaka 3 kugira ngo n'amakomisiyo ajya bita dudu DNA n'izindi zituveko nararaye amajoro niko ndakora kugira ngo ashobore kutuvako kandi yaciye tuvako bicadutangaza nuko abo twakorana aribo baciye bagenda kunsabira ko bonshira handi hantu kugira ngo akajagari kasigaye karaba kandi ndahavuye kaciye kaba gakomeye gose kubera nani mfashe neza ibikorwa no gutunganya neza
ingene umugwi utegereza gukora. Nico gituma rero mu byo nshaka guterera nuko burya warakoze ibintu imyaka itari mike bikagenda neza, wo kwifuza yuko byononekaye nturyoherwa. Mbona yuko jewe nogaruka ngongera nkaterera mu vyerekeye organisation, hariho no kubirondera uburyo bwo gwego kugira bukore neza, kuko na inzobere cyane inzobere mu by'akazi na muntu gutunganya byavyo no mu vyerekeye gutunganya izo nzego, ko nivyo nize muri na mu Faransa n'ahandi byo gutunganya izo nzego n'ingene iby'akazi na muntu biharanirwa, hanyuma bikongera bigatezwa imbere no gukingirwa, kuko navyo nyene nivyo nize mu Faransa navyo nyene n'ahandi nagiye ndaca, kugira ngo rero dushobore guterera. Nibaza yuko nuko tubona yuko ibintu byace bipfa ntibyasubira gutera imbere, ntibasubira gukora neza, ntibasubira no kuko iby'agatekazi no muntu ni large, bisaba rero yuko ubitegekanya mu nzego zose ugatusha tous les angles. Rero hariho ibisata nabona yuko RASENEDH yaciyibagira, hanyuma hamaze kujamo n'akajagari, murumva yuko n'ibikorwa ntibisubira gukorwa neza. Kubwanje rero nkabona ntivyari bikwiye, kuko aho narindi nari ku rwego rwa execution washobora no propose ibintu bakakubwira bati kora ivyo bikwerekeye sharabi bikuraba, ivyo bindi ntubirabe. Rero nkabona nti nk'umuntu ndinzobere muri urwo rwego nari ndabizi, intambamye zose nari ndazizi naho zari ziri zose. Ubu rero ndi kuri position ya stratégique ya prise de décision, vyoba vyiza cyane kurusha naho nahora, kuko naho nahora nashira mu ngiro imigabo n'imigambi na politique gusa, mugabo avi amari avi urumvigwa canke ntiwumvigwa. Ni ivyo nivyo mbona. Hanyuma ikindi no kongera ko nuko noterera cyane kugira ngo dukorane neza n'inzego ku kibazo cereka gatekazi na muntu, n'ingene twohisura nziza umugwi SENIDH, kuko udafise isura nziza muzoraba n'ubu ko batazoca bagira inama ya evaluation kubera biheruka kuba, kandi itakaje ico gihe bonjour ya ma commission ya Nations Unies baba expert baca bifatira amaraporo iyo bayakuye, ariko SENIDH ikomeye ico gihe niyigira ijambo, niyigiye mu makungu ibifise ijambo. Rero tuba dufise umwanya wo kugira rapport alternative yo guhinyuza bijya bindi byose byirwa biravugwa hirya no hino bigatangwa. Très honorable président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, jewe murabifise ngaho imbere yanyu, nitwa Gerard Rugemintwaza, hanyuma ndi Umurundi ndubatse, uno munsi nivyo nkorera muri banki BBCI, ariko imbere yaho nahora narakoze mu mabanga menshi, harimwo bikuru bikuru novuga ko nabaye umushikiriza manza mukuru muri ministère public, ndaba umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa, hanyuma ndaba n'umuhanuzi w'ubushikiranganje bw'ubutungane inshuro nyinshi. Ni muri ico gihe nako nkumbure nakuyemwo ibikuru bikuru vyomfasha mu gihe nogomwa kugira nje mbo mu commissaire national muri SENIDH. Rero ico gihe narabaye membre de la commission nationale chargée de la rédaction des rapports périodiques, nkongera kandi nabifatanya no kwama nishura ku bibazo bijanye na les violations dénoncées, inyishu z'igihugu cy'u Burundi twazirungikira les organes de traité de Genève. Hanyuma ruhande y'ivyo jewe naragiye mu nama zimwe zimwe zijanye no kurwanira agateka kazina muntu ni Genève, ndamaze kujayo rimwe. Twaragiye mu byo kubera nisanzwe ndi muri commission ijejwe gukingira agateka k'impunzi n'aba bantu badafisa kabira twita les apatrides ngaha mu Burundi, naho nyene nari mu bantu mu mugwi imigwi myinshi y'igihugu je narabayemwo, hanyuma ndaja no mu migwi myinshi itegura amategeko agenga iki gihugu cacu. Rero banyakubahwa, ndashimye cyane kuba idosiye yanje yashitse imbere yanyu, nkanizera yuko
amajwi ntaza kuyabura kuri icyo kibanza rero ko sinotangura ku kwihebura ndamenyesheje cese ko icivuzo canje kwari uko noshikana iki kivi kugira cyane cyane nk'ibibazo bikuru abarundi bagira ni kwisi yose sivyo mu Burundi gusa sivyo twisangije hariho le droit à la vie gukingirwa mu buzima bw'umuntu misi yose na integrité physique bijya batwita les coups portés umuntu gasanga bamukuye iryinyo atacu umuhoye ukamumena ijisho n'amakosa le droit à la vie gukingira abantu ubwa kabiri hariho ibi bya torture kuraba yuko mu gihugu ivyo bintu vyohava bikaranduranwa n'imizi la torture ijana na le traitement dégradant umuntu gasanga gateka kiwe bakamwatse kubera kumufata nabi ikindi no vuga ni les violences ziri mu ngo ego tuvyita mu gifaransa les VBG les violences basées sur le genre ngo kenshi twadushaka kuvuga cyane nk'umwana w'umukobwa umwana tuku abakenyezi n'abandi n'abagabo bahohoterwa nk'umure n'abagore babo donc dufatiye muri rusange kuko kenshi abantu bibaza ngo abagore gusa oya muri rusange ariko hakuru kubera ni wacu mu Burundi ari societe ishingiye kuri baserugo kenshi nibo tugiye ku biharuro bahohotera gusumba abagabo barahohotera gusumba uko abagore bahohotera abagabo rero mutinzanye iki ndabazaniye ugushaka kwanje n'urukundo hamwe n'amakompetence afatiye kuri experience na sagesse kuko murabona ibintu abantu si nk'imifuko y'ibiharage baragoye ko bagoye rero ni ukuvuga birasaba yuko tubigisha tukabigisha iby'amategeko twavuze tukagira une approche sociale nziza tugahimiriza abantu bose kugwanira ya mateka mpejeje kuvuga kuko mu bisanzwe ivyo bikuru bica bijana no kubahiriza amatungo y'umuntu kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu twese abarundi bose ugasanga bagenda baramwenyura ni naco kibazo gikuru nacumbise ubona ko ibihugu rutura canke ibindi bidufasha bica bitwita yuko turi abanyeshure bavyo ngo atwigisha ingene twubahiriza ibicanke biriya ariko dukoze kuko tuvyumva tubona ico turiko turarondera mu ivyo bintu bikuru nta kibuza yuko natwe tutobigisha tukaba abadonneur de leçon kuho vyagoranye rero approche jewe nzanye nshasha nuko kubera nigeze kuba ndi hafi y'igisata cabo nabwiye ko nakoreye muri kuba umuvugizi wa sentare ndabumuvugizi w'amaserire yo muri ministeri muri cabinet kwa ministre twebwe twifuza gukorera ku gihe cyari gihari imbere ya 2015 muribuka twatugeze kure ku ntambwe turimo duca dusubira inyuma kubera ibyabaye mwese muzi ari naco gituma dufatiye ngaho twatugeze yuko atamuntu ari mu ntwara atamuntu ari mu gipolisi atamucamanza twatugeze yuko n'ama service spécialisé notamment la documentation nayo nyene twokorera hamwe kugira kumuce mu entité administrative yose hari dukore ku buryo atawuza kuducisha mwe nuko ntari bwaze muri CNDH mu biro ariko ibikorwa vya CNDH nivyo bikorwa vyanje vya misi yose mu kuvuga ijambo ry'Imana no mu guharanira ico cose cotuma umuntu agira ubuzima kandi ubuzima busagutse uko Yesu Kristo yavyigishije akarusho nozana muri CNDH kambere nuko twokubahiriza ibwirizwa nshingiro rivuga yuko twashize imbere Imana kuba rero inama nshinga amateka itanguye gushiramwo abamenyesha Imana mu makomisiyo iri kirerekana yuko iri kirashira mu ngiro ivya ryabwirizwa shingiro twemeza mu 2018 icyakabiri akunguko nozana nuko abo dukorana muri CNDH twokwama tubanza kubasengesha no kubasengera kugira ngo bahinduke bakunde ibikorwa bagire amasaha 8 y'akazi 8 heures de service apana 8 heures au service cha gatatu vyotuma bamaze guhinduka ukunda ibikorwa hanyuma
akaboko kogabanuka hanyuma ibintu bikagenda neza. Icyo maze gukora muri ibi no kivuga nuko Addis Abeba twagize inama yaduhuje na Adam Dieng ashinzwe la prévention des génocides muri Nations Unies. Araza mu mwaka wa 2017 aratwemeza yuko leta y'u Burundi iriko irategura genocide. Ni jewe nahagurutse ndamwamira ndamubarira nti subiza iyo bikuye. Izo raporo uronkera i New York nugenda Bujumbura hanyuma bagutembereza igihugu cyose urabe. Duhuriye i Kampala heze umwaka arandaba ati wenda kuzi ntegombe twarahuriye Addis Abeba acaravyibuka ivyo namubariye acaraba hirya ntiyasubiye kuzaranyegera. Urumva rero ku defanda agateka kazira muntu nabitanguye kera jewe uvyo gukorera igihugu 2010 narabaye vice president wa CEPI Makamba mu 2015 nabaye president wa CEPI Makamba kandi ntivyari bihe vyoroshe ariko twarogorotse amahoro. Ikindi maze imyaka 28 ndi umwepiskopi wa diocese anglikani naramaze imyaka 5 ndi umwepiskopi mukuru w'ishengero anglikani mu Burundi naramaze imyaka 5 ndi vice president wa conférence des églises de toute l'Afrique. Hanyuma ubu ndi ku rwego rw'amashengero mu bantu 8 bita les personnalités éminentes pour la paix en Afrique. Hanyuma rero nkibaza yuko muri ibi bikorwa vya CNDH tuzorushaho kuvugira abatishoboye abatagira aho bavugira kuko nta handi boziga uwo bavugira gusumvya twebwe na burya abamenyesha amana zo batwinjiye muri iyi komisiyo. Nagomba rero mu gusozera nkengurukira ico cizigiro mwangiriye kandi abari ngaha mwese imwampunda amajwi ni vya vyanditswe bizoba bishitse yuko abanyuma aribo bagiye kuba ba mbere. Imana ibahezagire murakoze. Monseigneur Nyaboho Martin Blaise, President. Rugemintwaza Gerard, Vice President. Nkurunziza Beatrice, Secrétaire.